murazi iyo tuvuga ikanguro mu ijambo rimwe ikanguro ni umutima umanura Yesu mu gisagara. Ako kantu mukanyandikira ahantu nzokagarukako. Ikanguro ni umutima w'abantu, reka mvuge ni umutima w'abana b'Imana ukwega umanura umwami mu gisagara barimo. Iyo tuko turavuga ikanguro ni gihe Yesu adesida kuza kugendagenda mu makartier yacu, kugendagenda mu barabara tugendagendamwo, akagendera mu bus tugendamwo, akinjira mu kwasteri twinjiramwo, agafata ikibanza mu gisagara tubayemo. That's what we call revival. Hallelujah. Mugabo ikimuzana si cyayi cyo cyose. Ico ngiye kuvugana namwe muri ano mazina atatu: Petero, Yohana hamwe na Yakobo. Si kubw'ubusa Yesu aduza umusozi yatwara abigishwa batatu. Abigishwa batatu ni gicapo cikanguro ryuzuye. Hallelujah. Rero uyu munsi ndagira intangamarara mugabo cyane ngomba kubabwira aba bagabo batatu nyene barepresenta intambara z'uburyo butatu mu bwiza kugwana. Hallelujah. Nta na hamwe nigeze mbona nasomye igitabo c'umugabo umwe yari karavuga ku makanguru yagiye araba. Hariho ijambo rya mbere yahereye ko je crois kari Ronald Bonke yari forwardinze. Murabizi yo bariko barandika ibitabo urashobora guha umuntu ari honome agashira ko ikintu avuze kuri ico gitabo cyaka avuga ico yatanze ko abantu bazora ko barasoma ico gitabo bazokuramo. Ataravuga kino kintu ndakivuga mu Congereza mwanda gashira mu Kirundi. Yaravuze ngo the torch has been passed down to us from the hands of heroes of faith who have sown the seed of the gospel before us. They look over the cloud of glory to encourage us. This is the harvest time, believe it. Uni Ronald Bonke yabivuze. Yavuze ngo itara canke inkoni canke umutamana waraduhawe biciye mu maboko y'abahizi n'abahizikazi bukwizera babayeho imbere yacu. Ati uyu munsi ntibakiri kumwe natwe, batwitegereza bacishirije mu bicu, ariko barabivye imbuto y'ubutumwa bwiza imbere yacu. Ataravuga ikintu gikomeye ngo iki nico gihe cikanguro canke nico gihe cyo kwimbura n'uvyizera. Numva amen y'abavyizera muri kino kibanza. Haraba ariko baratwitegereza bagiye imbere yacu. Ndagiye kuvuga abo batatu nico barepresenta mu isi y'imwemu mu bijanye n'ikanguro ifata ikibanza mu gisagara. Ariko mugabo kandi wumve neza yuko nitwebwe liste ntirahera. Nitwebwe uyu munsi bari mwijoro mona kurya y'abantu bariko barirukanga. Hari abantu baba bari ku maporture bariko barankuraje abatlete, bariko barankuraje abakinyi, hari aba bariko barakina indani, muga hari abandi baba bari ku ruhande bariko barabatera intege. Kenshi gituma ama equipe menshi iya kiniyi wabo atsinda si kubera ikindi, ni kura baronse encouragement iva ku bakunzi babo baje kubashigikira. Siriko muri ko muranyumva. Ariko iyo umugugiye gukina ahantu atari wabo barashobora kuba deconcentra, barashobora kubatera ubwoba. Iyo umukinyi bishisaga kina nabi barashobora kumuzomera akagira isoni ntasubire guperforma nkuko yarasandwa performa. Impamvu si yindi ni kubera abo bantu baje kurorera. Rero ijambo ry'Imana riratubwira mu Heburayo igice cya 12 ngo ko dukikujwe n'igifungu cy'ivyabona kingana gutyo. Hariho abadukikuje, umviriza, hari ababaye abahovivaliste imbere yacu. Abo uyu munsi ntibari kumwe natwe, bari kumwe n'umwami Yesu. Mugabo uyu munsi baradukikuje badutera intege. Derek birashoboka, Pamcano birashoboka, Sacer birashoboka, Bandanya Jean Claude ivyo uri kuracamo so wenyine wabiciyemwo. Nakunze ari Karongo ravuze ngo mvuganye na Yesaya, mvuganye na Naka. Abo bantu turavugana biciye mu vyanditswe, tukamenya neza yuko imishike turiko turamena hari abandi bigeze kutwitangira imbere nabo barayimenye birashoboka. Hari umufilosofu w'umwongereza yavuze ngo ikima ikimenyetso cy'inahava yuko ikintu kizoshoboka nuko ari undi yagishoboye imbere yanje. Siko abantu bakiri muri kino kibanza ikimenyetso cy'ukuri yuko bitazotunanira nuko abatwitangiye imbere babishoboye. Imana yakoranye nabo, niyo Mana iri kumwe natwe izodushoboza abavyizera bamene ya muri kino kibanza. Hallelujah. Hallelujah. Nubwo dufise ibijyana na conscience y'ikanguro, tuzi ikanguro rishoboye gukora kikiri ngamvuge kino kintu.
iki gihugu cyacu nta kindi gikeneye ikanguro. Ikanguro si abantu benshi bavuga mu ndimi. Icyo ni kimwe mu bikorwa ikanguro riproduiza nk'amafuyi cyangwa nk'ivyamwa. Ikanguro ni igihe Yesu nababwiye yamanutse akaza akabaho tubaye. Muribaza yuko Yesu amanutse muri kino gisagara cyangwa muri kino gihugu cyacu twosura kubura ibitoro? Iyo turiko turavuga ikanguro, urabona naba bafata ingingo barafise aho kuwa Mungu binjirira, guhera ku mukuru w'igihugu gushika kuri nyumba 10 barumva ya majambo. Ibwirizwa shingiro ryo dufise muri kino gihugu special mu bindi bihugu byose rishira Imana imbere. Mugabo eske vy'ukuri iyo Mana iri imbere? Ikanguro nuko bitaba mu nyuguti. Ikanguro dusenga kuri kino gihugu nuko irya Mana bavuga ko bashize imbere bitaba inyuguti, mugabo biciye ku buzima. Umwe wese akamenya ngo nimba Imana iri imbere, eske ndakora uko nshaka gukora cyangwa inkora uko Imana ishaka ko nkora iyo byitwa ko twashize imbere. That's what we call revival. Mugabo ishengero twarabaye aba bebe spirituel ku buryo n'ivy'Imana idusorore tutazi ukungene tubiho ubuzima. Fisi inyigisho ivuga guha ubuzima igicaniro. Urashobora kuba ufise Yesu mugabo umbabarire, nubwo tuzi ko Yesu ari muzima mugabo atari muzima mu buryo tumushaka akaba muzima. Mwebwe nyine ubwanyu murabizi birivuga ngo abigishwa bajana na Yesu mugabo ngo yarasinzire mu bwato inyuma bari kumwe na Yesu mugabo Yesu asinziriye. Ikanguro nukuta twara Yesu asinziriye muri wewe, ni Yesu ari karazibiza, ni Yesu ari karacecekeza. Nuva mbere imeze neza. Baramufise benshi uwo Yesu tuvuga turamufise mugabo tumufise ari muri leta iyihe. Hari abamufise asinziriye, hari abamufise yapfuye. Kuko iyo umuntu aryamye umwanya munini yiya arashobora gupfa. Atavyuse gufungura arashobora gupfa. Hari benshi bapfira mu itiro. Yararyamye hanyuma dusanga yapfuye. Ufise Yesu ari muri leta iyihe. Narigise kwabwira ubushize mukiri hariya mu Kabondo. Ikanguro imbere yuko riba rusange ribanza kuba iryo ku giti c'umuntu. Ni wewe ubanza kumanura Yesu mu gisagara cyitwa umutima wawe mu buzima bwawe. Apana gusa kumuvuga, twara develop kungene tumuvuga tukavyambika neza ku buryo abantu urumva nyene bisikari ibintu biri mu mutwe. Mugabo ikanguro ni gihe vyinjira mu misokoro. Ni hanze usura kwibuswa amateka yawe nawe. Ibiri byo twatse ko turabamo muri no misi ibiri. Aho umviriza twibagire ivyo turimo, twibagira amasezerano dufise mugabo twibuke umunsi duhura nawe. Twibuke atasezerano turabwa, atasezerano nimwe turagira ukungene twari tubanye nawe. Kuko uyu munsi arabantu bari nga kubera amasezerano yabo ashike. Ivyo sivyo twita ikanguro. Ikanguro ni gihe umviriza uryama ku gikiriza c'umutima wa Yesu ni Yohana ukumva gutera ku mutima wiwe. Nigihe Yesu yumva ko vyukuri umuntu yoshobora kubwira amabanga afise umutima. Urazi Petero yaramwegereye kandi Petero yakunda Yesu kuruta meme n'ukungene Yohana yakunda Yesu. Mugabo si Petero Yesu ayishuri ibanga ryuza kumugura. Kubyo na Petero harageze igihe harasanta ko ari distance. Buryo tuko turasoma Bibiliya ngo umwigishwa ngo Yesu yakunda cyane. Petero ivyo ntavyazi. Matayo ivyo ntavyazi. Luka ivyo ntavyazi. Bizwi n'umuntu umwe gusa na Mariko ntavyazi. Bizwi na Yohana. Ntabyo jambo zorisanga ri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ni Yohana ari karavyandika yerumva neze kabwirizwa kwereka abantu a quel point yegereye umutima wa Yesu. Si Yesu yavuze ngo ndamukunda cyane mugabo Yohana yaramenye ukungene ashaka gukaptive umutima wa Yesu. No mu nyandiko ziwe akavuga ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa biyiwe na wa mwigishwa yakunda cyane. Ibaze niwe ari karavyandika, niwe yavyandikira. Abandi bariko barakora ibindi Petero yabaryame ku mutima wiwe kugikiriza ciwe. Umusome Petero amubaza ati mutubarize uza kumugura. Barabona ko Yesu afise stress. Barabona ko Yesu ari ibintu bitariko biragenda neza yatwawe. Kandi akabwira cumwe muri mwebwe aza kungura. None turamumenya gute? Mbega no baza nkasanga ni jewe nza kumugura. Bose baratinya. Muga Petero abwira Yohana ati mutubarize.
kubera ko Petero atume Yohana, kubera ko Yohana niwe yumva gutera ku mutima wiwe. Ikanguro ntirikunda tutaryamye ku gikiriza ciwiwe, turengere bijya bindi vyose. Amasezerano ndabizi harabari ngaha ni Imana. Naratangaye, hari wavuze ngo burya ngo Mose yumvise nabi, ngo Imana ngo yamubwiye ngo Canada, ngo yumva ngo Kanani. Terima twarabaye abanyamubiri ku buryo ivy'imwemu twabigujije n'ivy'umubiri. Muriko muranyumva? Ukuva umuneka avuga ngo tuzojabuka, kumbe sukujabuka tuva aho turi ngo tuje mu bundi bwiza bundoya, nukujabuka tuja muri Europe, nukuja tuja muri zone Schengen, nukujabuka tuja muri Canada. Ndababwira yuko Canada wogenda ukayipfira mufisa kabonge n'intimba, kandi abariyo ntibabaye kukurusha wewe. Siriko muriko muranyumva, ariko ndaza abantu bari mu gisagara, abantu batiga n'umunsi numwe bise umutima, n'abantu bari mu gisagara cyitwa umugwa w'Imana nzima, Siyoni yo mwijuru. Siriko mureka aranyumva. Haleluya. Ivyo nivyo vyizigiro vyacu. Petero arambwira ati mutubarize ninda za kumugura. Hama Yohana arahindukira amubwira ngo mugenzi, ninda za kukugura. Niho Yesu aciye devora sokre, atari yigeze avuga. Aravuga uwo tuza guhuriza ibiganza mu mubehe, uwo ni waza kungura. Kubera ko Petero abibajije Yohana, Yohana yegereye Yesu kuruta Petero. Ndaze kubabwira ubwoko butatu bw'intambara tuza kugwana. Yohana ahagaze kuco nita intambara yo ku mavi. Okay, ari gihe mvuga nkasanga ivyo navuze sinabihejeje abantu ngo ari bitatubwiye, ugasanga banashite muri suspense kamande bivuga amaze kwisigura hanyuma. Hari ubwoko butatu bw'intambara abiteze ku experiment kangura bwiza kugwana. Ubwa mbere na mbere maze ngino introduction, nta hantu namwe mu mateka y'isi higeze haba ikanguro hatabonetse abantu bari gwanira. Ikanguro singabira Imana itanga. Ikanguro n'abana b'Imana bakira umutima w'ubwami bw'Imana, bagakiranira ivy'ubwami bw'Imana. Hama ikanguro igafata ikibanza. Paulo avuga ngo namaze amezi 3 ndiko ndakiranira ivy'ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana barabukiranira. Kurako nubwo mutabizi turafise aba enemy bari invisible, turafise abansi bataboneka. Abo nibo bugarana imitima y'abantu, bakabuza kwitaba umuhamagaro w'Imana, bakabuza gukizwa, bakabuza kwihana. Uwo barateye intambuko ku buryo n'umuntu asigara ari mu isengero akagenda n'icaha bikanka akacihana. Yikanguro rije imitima y'abantu iroroha. Ntagise kubabwira abakozi b'Imana bari baje, hari bihe tubamwo tutavuze ngo abantu batura ibyaha byabo, ariko abantu bakavyatura atawabwiye ngo bavyature. Kubera ikanguro rije ntavuga ngo abantu bamvuga gute, ngo abantu bambona gute. Wa mugore aragwaye utinyanka, ivyo nibaza atigeze agira. Yavuga ati coma gusa nkamukorako, ivyo basigara baravuga ivyo birabaraba, jewe nkeneye kumukorako. Ikanguro n'igihe ubuzima bw'umuntu uvuga ngo ivyo baza kuvuga ivyo birabaraba, jewe nkeneye kumukorako. Umutima wanje n'isengesho ryanje kuri kino gicaniro, buri muntu wese muri no minsi ibiri azova ngaho avuga ngo ndakeneye kumukorako, ndakeneye kumukorako. Naho nokora kuyonga bw'impuzu yiwiwe ibizosigara biravugwa, ivyo birabisha, ariko ndakeneye gukora ku mwami wanje. Utaravye amasengesho wasenze, utaravye background wawe, utaravye ivyo wamaze kurangura, bavuga ati ndagukeneye kuruta uko nigeze gukenera mu misi yahera. Ndagukeneye kwa kundi atakiri kintu ndiko ndakurondera ko uravyumva. Ndagukeneye ngacagihe atari nisengesho rindi fise mu mutima y'ivyo wonkorera. Ndagukeneye ka wa mukunzi numva nakiriya kama amahoro mu mutima wanje, kumva nkeneye gukora ico we agomba. Haleluya. Ikanguro n'umutima umanura Yesu mu gisagara. Umutima umanura Yesu mu gisagara. Yohana arukonesa urukundo Yesu amukunda. Yohana pratika urukundo Yesu amukunda. Yohana ikimurarishinga ariko yumva gutera ku mutima wiwe. Urazi nta muntu umwe yigeze zana ikanguro muri nose atabanje kumva umutima wa Yesu, atabanje gusobanukirwa umutima wa Yesu.
ivyo navyo umviriza tuvyumvira ku mavi, ivyo turabikiranira, hari igihe biradushikira. Ngiki gituma turambira mu ibango ryo gukoreshwa n'Imana, kwizigizwa ibidasanzwe n'Imana. Mugumane nanje gatoya, nubwo igihe cyose uri kuragwanira, umviriza, apana ivyo yo gukoresha mu bantu, mugabo ivyo yokora kuri wewe. Yesu arabwira Petero, Petero urankunda kurutaba? Yego ndagukunda, tiragira intama zanje. Igikorwa c'Imana caje inyuma yo kubazwa ko amukunda. Siriko muri kumwe nanje. Uyu munsi turafise gukunda imiryango yacu, gukunda akazi dukora, gukunda meme n'ingabire Imana yaduhaye. Mugabe ivyo ntibizozana ikanguro. Ikanguro nuko dukundanye n'ingabire nye niyo mihamagaro nye n'ivyo kuko dukunda icyatuzeza guko. Siriko abantu bakimukira kabaza kumva amen yabo. Aramubaza kandi urankunda? Ragira intama zawe. Imbere ukamurugika kuragira intama. Ngiki igituma besha abakozi b'Imana bayoba, kese abakozi b'Imana bazima, kese abakozi b'Imana bazimya n'ikanguro. Haragera ahantu atuma ishengero ryanje, twebwe mu ishengero iwacu ntakitwararitse nye n'ishengero, asika yitwaza ishengero yajejwe. Ivyo sivyo bizana ikanguro. Arakene ko umukunda kuruta ministeri yawe, arakene ko umukunda kuruta ukunda umuryango wawe, arakene ko umukunda kuruta ukunda abana bawe, arakene ko umukunda kuruta ukunda igihugu cyawe. Umukunda umusembere imbere y'ikindi kintu cyose. Haleluya, haleluya. Murazi inshuro nyinshi namubonye maze kugira mariage, n'igihe nasezeye umuryango kagenda kure y'umuryango. Rimwe narageze muri mission Sedwaza, wanambwira retraite mu Pentecote ariya, arambwira ngo nahinda gukumbuye, wagize neza kuza. Ndavuga ni wari umumbuye, twari kumwe no mu mwanya uheze. Arambwira toya, hari igihe tuba turi kumwe mugabo turi muri gwinshi. Ndashobora kukubwira, ndabaza ikintu kimwe, umugenzi wawe muri mu rubanza wo mubwiriye kubabaye, wo mugaragariza umutima wawe wose ukamajojwe imbere yiwe. Mugabo iyo muri babiri mukagenda ahantu, urashobora kuba libre ugasuka umutima wiwawe. Hariho benshi muri kino kibanza akeneye gusuka umutima wiwe kuvyerekeranye n'ubuzima bwanyu, kuvyerekeranye n'imiryango yanyu. Mugabo yamakuronka muri benshi, niyo yo kubwira dukeya. Nagomba ndakubwire ngo arakumbura kurya nawe ukumbura. Arambwira ngo narinda gukumbuye. I was so shocked, narabaye choqué. Nje lundi dimanche nariko ndakuvuga, nijoro nariko ndagusenga. Arambwira tuya sibirya, ndakunda iyo ibindi vyose ubishize inyuma yawe ukaza nkakuronka wenyene. Ndaraba kumbe nuko vyari bimeze. Toko umuntu ashobora kuba ariko aramuvuga, kumbe ariko aravuga inkumbu zaramwisha, ukamuvuga mugavuga ati ivyo ntibingora, ivyo ntibituma nza mu gisagara, kuko nashaka wewe. Uramvuga n'ivyo, uransenga n'ivyo, mugabo nashaka kuheba vyose. Raba Yesu atangwe guhamagara abigishwe, yababwira ngo nimumurikire, bigashobora ngo basiga vyose. Petero umunsi umwe aramubaza ati none twaretse imiryango, twahevye ama business twari dufise. Business yo mu gihe ca Petero yo kuroba yari business iri ku mwanya. Aramubwira twahevye vyose ku bwabo, tuzoronka iki? Yesu aramubwira ati ntawahevye vyose ku bwanje atazobishumbushwa. Kandi umviriza, ijana kwijana ngaha muri nosi n'ubugingo budashira mu ijuru. Wahevye iki kubwiwe? Shaka kuvuga ikanguro. Yavuze umugabo yitwa Yohana. Yohana igicapo cyo munakunda Yesu, harimo passion, harimo n'ibigumba gumba, harimo umutima we wose, byose biri mu indani. Kumukunda pana kubera ico yoguha nico yokumarira. Haraba hari nyuma yiwe mugabo Yesu abwiye ati bari nyuma yanje kora ko bankunda. Aba bari nyuma y'imikate, bari nyuma y'ibitangaza. Muri mwishengero ry'ibitangaza harabazuza kurondera ibitangaza ngaho.
sico Yesu ariko arashaka. Yesu akeneka kubera igitangaza ca mbere mu bitangaza bindi. Ico gituma abamaze kubitahura ivyo babwira ubuzima bwiwe, ubuzima bwabo babugujije kubwo gukorera umwami Yesu. Iyo ariko aravuga n'ubutumwa bwiza ntabuvuga juste kugira ngo ishengero rigire abantu benshi. Arumva neza uyu muntu hamubwiye ubutumwa bwiza, wamurira murindiriye kumurigata, inde wundi azomuburira. Naribabwiye cacana pastor wayi nayimubwiye igituma mvuga ubutumwa, gituma nofata n'amadeni nkaja gukora ibikorane si kubera ikindi. Hari umuriro jewe nereswe umunsi nkizwa. Urya muriro mwe muririmba, urya muriro musoma, urya muriro narawubonye. Ndibutse ko ari umuntu yoja kuteregwamwo nta kiguzi na kimwe ntoriya, kuko umuriro ateye ubwoba, umuriro w'amazuku urateye ubwoba. Sinifuza ko ari umuntu noba naramenye mu buzima bw'iwanje. Shituma gukunda umwami wanje no kumushika n'ibimazi vy'imishahanda muzanira itazorangiriza muri wa muriro. Haleluya. Yohana urukundo, tuze Yohana umva urukundo, niwumve wa wundi yumva gutera ku mutima wa Yesu. Duce muri Yohana nyene igice ca 4. Ndakunda akagacerere, akanagacerere muhemu yaragendera abantu biwe, kandi abigusavye uko muhemu Imana kugenderera. Umviriza siriko ndihuta n'umwanya. Rimwe pastor nagiye kuvuga ubutumwa ahantu kumupastora mpinga atanyemera, amvuga nabi, mwe mumvuga neza, we yamvuga nabi. Mugabo agira abakristo biwe bankunda baramuremera tuteza kutuzanira Apotre Kevin. Hamaraza arabimbwira nari isanzwe ndabizi. Hano wari yigeze kuja kumusezera umugabo we yasengera iwacu, amubwira ati umugabo wanje wumva tugiye kuzokorera mariage hariya, ati nagomba umuhezagire, ati fukama. Agipfukama atangura kumuvumagura. Guzohure n'ibyago by'ubwoko bwose, ngo ugiye gukurikira ngo urya mukozi wa shetani gutyo nyene. Apana mbina reka nabije nari ndabizi. Haramubwira ati nagusavye umuhezagire, none uko ni kumezagiye washaka ndakubwire gute ngo abantu mudashobora kuguruka amaso ngo mumenya abo mukurikira nabo mudakurikira. Ati none urya n'induru kurambira ndikora kwete urya se umuntu w'Imana gutyo nyene. Umva nari ndamuzi. Mugabo araza kumbwira ngo urumva ngo dufise igikorane ngo twashaka tugutumire. Ngaharabiwe bari bambye ati twamuremereye kateza gutumira kubera urukundo. Nibagira ivyo we yamvuze ko nibuka kafise abantu bari nyuma y'uwiwe. Ndavuga ko Imana ibikoza kaza kundondera, ubundi nari kuvyanga kandi n'Imana iyo bimpoye. Mugabo kubw'urukundo nkunda umwami wanje n'intama ziri nyuma y'uwiwe ndagiye. Hamico genda bigisha byaremeze nko kunyene klima nk'indi agacere nkaka ndagakunda cyane gose. Ndiko mbyigisha Yesu atangura kwiyereka abantu bari muri sare. Ico gihaca abamakesha batateguye. Je ndaheza kwigisha ndagenda. Ngiye abantu baraye ngaho abagiye bagahura na Yesu akabwira ngo subira mu ishengero. Ndafise ibyo nza kuvugana nawe. Abantu baragaruka buke mu gatondo acaza kunsaba imbabazi azanye ampli de puissance. Azanzane na microphone unidirectionnelle. Arambwira ati nashaka ndagusaba imbabazi. Ati abantu barambwiye mugabo natawe ko nagiza ishari y'ivyo numva Imana ikiragukoresha. Atariko naraye vy'ukuri mbonye ko Imana mukorana. N'abakwanga bazoza gushinga intaye bavuge ko vy'ukuri korana n'Imana, kubera ko uvuze nturi kurarondera ivyo Yesu afise, uri kurondera ico Yesu ari. Ngiye umuntu ati ikango no kurondera ico Yesu ari apana icyo afise. Mumbare umuntu wande iwawe tiko ndashira urufatiro. Haleluya, haleluya. Somera ndakere umuntu ansomera Yohana igice ca 4, somera ku murongo 35 shikare ku murongo 38. Yesu arababwira ati indya zanje no gukora ico wantumye agomba. Indya zanje no gukora ico wantumye agira iki agomba. No guheraheza igikorwa ciwe. No guheraheza igikorwa ciwe. 35. Mbega mwebwe ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 iyimbura rikagera? Mbega mwe ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 iyimbura rikagera? Ndababwire. Ndababwire. Nimwunamura amaso yanyu murabe imirima. MC nimwunamure amaso murabe ngagara. Nimwunamure amaso murabe mutakura. Nimwunamure amaso murabe no.
yo nari nzi ko nza kuronka amen irenze ngaho. Haleluya, haleluya. Imirima ireze, mbwiye muri ati imirima ireze kandi igeze kwimbura. Imirima ireze igeze, siniko bagize ikosa bavuga kwimbugwa cyangwa kwimbura, mugabo muravyumva. Nimunamure amaso, ikangura igihe unamura amaso ukabona ko hageze ko ndondera Imana. Bivuga ngo nimurondere uhoraho bigishoboka akabonwa. Iki nicyo gihe rondera Imana n'ubu nyene ntabwo arejo. Uva amen imeze neza. Rondera gwa rukundo rumwe rwakwegereza intebe yiwe. Apana ivyo yoguha, ivyo yoguha vyaje mu nyuma. Ariko nimba vy'ukuri warakijijwe, hari aho mwahuriye, hari ivyabaye uwo munsi, hari kungene mwahuye nawe, hari vyakoresha uwo munsi. Ngenda vyibuka umunsi duhura nari nuzuye ubwoba bw'ubuzima, nari mfise ubwoba bwa kazoza, sinabona ejo hanje. Nimba ari umuntu yabayeho yidodombera Imana ko yamwanse kandi kifuza kumubabaza, je nari convinced ko Imana yatumye mvuka kugira ngo nze kubabazwa kandi nzopfe mbabaye. Kuko ndavye imbere, ndavyizigiro vy'ubuzima nabona, hama kandi narabona ko amwe n'ubuzima bwo kwama igihe cyose ndi kumdira manta niki n'ibitari ko biragenda neza. Ivyo byose Imana yari bizi. Gutega Mana wari uzi ko nzoza kubabazwa ukavyemera nkaza kubabazwa. Hasiko n'urukundo wankunze kubera ko uzi vyose. Batubwira kuri omniscient, uzi vyose. So wari uzi ko nzovuka mbabaye, nakura mbabaye, nkapfa mbabaye, nkarangiriza no mu muriro. Wari ubizi kubera ko wamdetse nkavuka. Umunsi duhura nimba ari ikintu ciza zo kwa ndamushimiye yankoreye operation. Icyo kintu aragitandukanye n'ubuzima bw'iwanje. Nimba ari umuntu afise ivyizigiro vy'ubuzima, si uyundi wa mbere ni jewe. Nimba ari umuntu anezerewe uko yakuze, uko yavutse, nubwo bitari bimeze neza, nta cicatrice ngifise kuri ivyo. Umunsi duhura yambwira ukumda nkunda avuga ni sinarizi ko uwo nkunze gutyo, ngira isezerano ryo kuzomukora ubuzima bwawe. Nawe arambwira ngo nta wundi muntu wundi uzoza gukorera ubuzima bwawe, nabuzanye kugira ngo bube inyegu yacu. Uzonkorera, nta wundi uzokorera. Uzokwiga mugabo amasura yawe nta uzoza kuyakoreza, impapuro z'umutsindo zawe nta uzoza kuzidepoza. Kuva uyu munsi ubimenye, nabifise imyaka 19 ubimenye, uri wanje gushika upfuye. Yumvira uwo muntu yambomye bayeze kendi mu bisanza vy'amaraso. Kende Ezekiel igice ca 16 kumbagara mu bisanza vy'amaraso. Ata muntu umwe wo kubabazwa n'ivyanje, ata n'umwe wo kuntanda ukuboko kwiyongwa kume ndagufate. Ariko ndabukungene yanyuhagiye, ukungene yanyogeje. Enasavye Ezekiel 16 twache ku gatoya. Mu mavuka yawe umunsi wavutseko, uruzogi rwawe ntiguhagabiwe. Sibase ko niko nabwira ubuzima bw'abantu benshi muri kino kibanza. Ngaba b'Imana ikoresha, ngaya mamake y'ab'Imana ikoresha, abakandida babaho vivariste ngaba. Ubu no mami y'umuntu avutse, umubeba avutse, hari igihe uvuye kumazara araba ko uruzogi rwageze ko rugira iki, bavuga gute, rugabigo, right? Rwaragaje hanyuma kagira iki. Iyo bigize ndibuka umubebe doroka kuvuye twamutwaye kwa muganga, timwa ubona ari sawa, kumengo yatebeje. Mugabo Ezekiel avutse, uruzogi rwiwe ntigwagabiwe, nta warushe wuhagirwa amazi ngutungane, nta wakwiritse mu munyu namba canke ngo agushire mutwaye. Nta numwe yaje kwitwarika ivuka ry'iwawe. Ivyabo nta numwe vyigeze biraza ishinga. That was my life. Ubu nibwo bwari ubuzima bw'iwanje. Ku murongo wa 5 nta wagushize ko akajisho ngo akugirire akagongwe. Washa kuri buri kino kibanza, nta numwe anezwe ivy'iwawe, nta numwe yitwaritse ivy'iwawe.
urabitanga ukabiheza ubibabwira ntacyo biteze kindi kugira ngo agire icyo agukorera muri ivyo. Raba kandi iki n'igihe ubundi normal uyu mwana toshobora kuvyikorera. Hari igihe abantu bashobora gukora ibintu ukavyikorera mbwa ni gutabushoboye kuvyikorera abantu bakaza bakagisho bagufashije. Ezekiel ko yarameze turavuga Ezekiel ni shengero rya Kristo ni Isirayeli ngo akugirire ikibabagwe ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutseko kuko wari uteye ijisho. Ivyo rivyo nibuka kera nari inteye ijisho. Iki gicapo ico cyari gicapo cy'ubuzima bw'iwanje. Next verse kurongo gatandatu maze nguserutseko mbona ingene ukumbagara mu bisanza vy'amaraso ndakubarira ni naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho 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 naho bimeze nabi uriyo kandi uzobaho nata ukunezwe nata unezwe ivya nata ufise umutima wo kumenya ikintu nakimwe kubikwerekeye ariko baguserutseko ntiyarazi kungene uteye ishishi ntiyarazi kungene watawe ntiyarazi kungene watawe ukunezwe we yaraje n'ikigumbagumba n'impuhwe n'urukundo arakubarira ngo baho mbere narakubariye nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse sinitwaretse kahise kawe sinitwaretse ingene abantu bagufashe sinitwaretse ivyawe sinitwaretse ingene vyagenze ariko nitwaretse ico ngiye gukora ndaguteretse baho ugiye kubaho kuko babishatse ariko ugiye kubaho kuko naguteretse ngubeho ugiye kubaho kubera ko babyifuje canke babigize umushwaro ariko ni kubera nabishatse abavyize n'uvameni yambura kino kibazo. Iyo ushobora kwashima imyambi yakumuriro iza intumbereye nuko nzi yuko wambwiye ngo mbeho si umwana w'umuntu ndaguteretse baho seti nakugwije ngo urumberera go mwitongo ikico kigiye kuba ku buzima bwanyu muragiye kugwira. Navuze ngo uragiye kugwira. Yesu yavuze ngo uwababariwe ivyaha vyinshi agira urukundo rwinshi utahura katarabereye uwagira urukundo rwinshi uragwira urakura uti nzokura sinavyumvise uti nzokura haramu mengo niturabakume mu gikora uti nzokura uti nzokura nzokomera arakomeza aravuga ariko avuga ubuzima bw'ishengero ico Isirayeli yari ushitse kuba umunyakaranga keza wow amabere yawe arahagarara n'umushatsi wawe urakura ariko wari gusa ugenda amenya witi maze ndaguserutseko ndakwitegereza mbona yuko ushitse mu gihe uteye igomwe n'icuro ya kabiri amwitegereje icuro ya mbere amwitegereje yarateye ishisha ariko icuro ya kabiri amwitegereje ndiko ndavuga Imana igiye kukugirira ubuntu bwa kabiri ndiko ndavuga Imana igiye kandi gusura kandi kukugenderera ndiko ndavuga Imana igiye gusubira kandi kuza huri babwire ikanguro tugiye kuvuga muri no minsi ibiri sivyo twabonye ntavyo nkeneye ivyo nabonye vyatumye ngera aho ngeze ariko ikiye kuntambuza no kumpa ingomezi zo kubona ivyo ntarabona n'ivyo ngiye kubona uyu munsi n'ukungene ngiye kubona uwo mwami uyu munsi n'ukungene ngiye kumumva uyu munsi n'ukungene ngiye gusura kugumbirana nawe uyu munsi sivyo muri kahise ivyo vyarangiye nkeneye vino nshasha. Agaruse hambwa ngo ndaguserutseko mbona ukungene uteye igomwe maze nguterera ko umwambaro wanje apana umwambaro wundi muntu
umwambaro wanje. Ntiwambaye umwambaro w'abantu, wambaye umwambaro wanje. Haleluya. Maze ngutera ku mwambaro wanje, nambika ubwambure bwawe. Mbere narakurahiye nsezerana nawe isezerano. Ndakundira ijambo, ucika uwanje. Ni ku mwami uhoraho agize. Ucika propriété, ucika inyegu yanje, ucika uwanje, abaye uwanje. Ivyo nivyo mpora asubiza amaso inyuma nkibuka, wumva ni iki kindi noguza uyu mwami wanje. Hari indirimbo umwe twahuranye kera twarukanye yakompoje, bivuga ngo ntaco no kuguza kuko uraryoshe mwami, nta feza nta nzahabu vyokwira mu kibanza cawe. Ikanguru n'igihe Yesu asubira kuba wuzuye umutima wawe, ugasura ugatomba amoureuse yiwe, aho ugeze hose akuzura ivyiyumviro vy'iwawe. Ibi n'ahandi biva, nico nita intambara yo ku mavi, aho upfuka mutima, sinkeneye ivyuma, nkeneye wewe. Shaka wewe, subira unyuzuze wa mutima wa, subira unyuzuze gwa rukundo gwa mbere, subira unyuzuze kwa kugushingira. Wibuke kera warashinga nawe utitwarika abantu baza kugutwenga, mugabo uvyizwa ko wakuze umanza kuri abantu bicaye, baba bibaza ko nari umu intellectuel, baba bibaza yuko navangiwe, baba bibaza ko ndikijuju, baba bibaza ko ntize. Ico ni kukwereka ko waravangiwe. Iyo wafashwe n'urukundo, ntakiriki birivuga ngo urukundo sivyo abantu bavuze. Ijambo ri mu migani ngo urukundo rusha inkomezi urupfu. Abantu bose babumvise urupfu baratinya bakajugumira, mugaro kimwe iyo urupfu rucumvise rujugumira n'ikintu cyitwa urukundo. Uwo ni Yohana. Haleluya. Umvirize ubuzuye runo rukundo, irukanga ivyakoze n'umwa igice ca 20. Turasoma dore ku murongo wa 18. Oh God, nubwo noshaka garukiriza ngaha ibinzo fuma ndayivuga ikindi gihe, ariko ndashaka ko mwumva nta kango rishoboka tabanje guhibijana urukundo. Maze hari amatara menshi mu cyumba cyo mu nzu. Oya, ivyakoze n'umwa 20 18. Nabo bashitse ahari, nabo bashitse ahari, arababwira ati ubwanyu murazi ingene nabana namwe na ntaryo. Uhereye umunsi natanguriye gushika muri Aziya, nkorera umwami wacu n'umutima wicishije bugufi, kandi ndira. Ngo ngwiki tugende bukebuke papa Derek. Nkorera umwami wacu n'umutima wicishije, umwami wacu n'umutima wicishije. Igituma yamukorera yicishije bugufi nuko yibukiye yamukuye, nuko yibuka ko ni hari gitangaza, si mérite yagize. Niki cyatumye amitamu, niki cyatumye ahitamo umunyabya nkanje. Yanzikira Timoteyo amubwira ngo jewe nahora mama umwami wanje, ariko ivyo nabikoze kubera kutamenya, ariko kandi ashima umwami wanje ngo kuko yarambabariye, aje kumbabarira angira icizere hanzeza umukuku. Ikwandike Timoteyo haravuga ngo horera umwami wanje nciye bugufi. Waje muri Timoteyo, ndashima Kristo Yesu umwami wacu yabishoboje kuko yanyiyumviriye ko ndi wo kwizigirwa akama ubusuku. Umviriza mu 13, naho nabanje kumurogotako no kumuhiga no kumwambika ibara. Umviriza ijambo, ariko naragiriwe ikigongwe kuko nabikoze ntabizi, narizera. Yagituma benshi urukundo rwabo rubakonjere, si kubera ikindi, twibagiriye yadukuye, twibagiraho yadusanze. Nta numwe avuka mu muryango wari ufise kandidatire, wari wemewe n'Imana. Twese twari abansi b'umusaraba. Iyo twirata ubuntu yatugiriye, baravuga ngo niwe yabishoboje.
kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri jewe, mbona ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ari conscient, ari conscient. Rizosha kugaragaza ikangu, nizotuma ikangu rifata ikibanza tutuzuye urukundo. Urukundo nirwo rutuma tubwira abantu imbabazi z'Imana. Urwo rukundo rutuma rutujana ku bantu batakeneye na gato y'ivy'Imana, mugabo twibutse ko nawe yabapfiriye, tukumva tworeye ikiguzi cyose tugapfukama hasi. Iki kibazo ngomba ndakubaze no kukinyisha ucisha umutima wawe. Turavuga ngo ikanguro kangaho rupfukama uti Imana umuryango wanje ukumenye, ntagira usubira gupata kuzi kangahe. Turagara mu nzu y'Imana tukatura, bazokizwa bazogirika, ariko ivyo ntibikwiriye. Gwana intambara ya Yohana, shika ku mavi, teramira ubuzima bwawe. Hari bigatanya n'imyuka mibi ikora mu bantu b'intabarigwa, zugara imitima y'abantu. Ntibande bo gupfukama bagakirana kubw'iyo mishaya y'abo bantu. Kangahe twe nimba turiko turexperiment ikanguro kumusaga, hari biswamaze n'ubu turayimara twisonzesheje. Ndiko ndarongoje ndababwira ntidusenga Imana iduhe musaga, cyane cyane iduhe abambere abamaraya muri musaga, iduhe imboregwa za mbere muri musaga, iduhe babandi nyene batwara idarapo mu bibi muri musaga, abanywa bamwe nyene apana gusa barunywa abaruranguza. Imana arisho ayo masengesho. Uyu munsi uje mu ishengero, abakozi Imana baramaze kuza benshi, mubona ati nanakara kijijwe. Hari umwe yakijijwe umunsi mama wiwe afa, abaje mu kiriyo yarabugarije, arababwira ko batamuhaye amahera agenda amenaguye amaparabizi imiduga yabo, kandi arokoye n'amaretroviseur, kandi ari umuntu w'umugabo akuze w'imyaka 40 cyangwa 30, yababa 40. Umunsi yihana cancer we araza arandaba, yahora ari umusenatrice, araza arambwira ati mu muryango twaricaye tuko turimvira kado tuzoguha, ntitwumva kuwacu yatabawe. Uyu munsi yo ndiko ndamubona nahezagiye Maria, naramubatije mhezagira mariage yiwe, bumva umego ibintu byo uravyumva. Ivyo ni bikeya mvuze n'ibindi ntoshobora kuvugira ngaha. Kubera iki? Hari abantu babonetse barashikana amavi yabo hasi. Hari kote mvuga, if you want to touch the heaven, let your knees hit the ground. Nimba ukeneye gukora ku ijuru, reka amavi yawe ashike hasi, reka amavi yawe akore ku isi. Ariko kenshi iyo dufukama turiko turasengera ubuzi, dufukama turiko turasengera amaviza, uwo bireze, dufukama turiko turasengera ama mariage. Icoma mbabwira ikintu kimwe, umugisha wawe uhagaze mu gukora icyo Imana igomba. Nakiti ni wakora icyo Imana igomba, bigira kurasenga ushaka kubihabwa nk'inyongera. Uyu munsi yo nitegereje ko gukora icyo Imana igomba, imigisha Imana yamaye sino idondagura ngo ndayiheze, novuga nka muri ivyo muri kantike. Nimba hari imigisha yose y'Imana n'imishi cyane aho twoshobora guhora ngo duheze. Haleluya, haleluya. Nkorera umwami wacu n'umutima wicishije bugufi. Ndakunda iki kintu, ngira iki, ndira ntegwa n'ibingerageza kubw'inama z'abayuda, bigerageza ntibibura 20. Kandi murazi yuko atajambo ribereye nacishije iruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu mu nzu no mu yindi. Uretse ko Paulo tumuzi ko yanditse cya kabiri cy'isezerano rishasha, mugabo umviriza ibikorwa bye ng'iminise ya Paulo, inzu ku yindi, mu nzu mu yindi, kubera ko aho Kristo yari yaramukuye ntifuza ko ari umuntu yohasigara, yinjira mu nzu ku yindi. Ibi tuberuka ryari? Murakene ku experiment ikangu, nuko Yesu tumukura kuri podium, tumukura mu bitabo, tukamwinjiza mu mazu y'abantu, tukamwinjiza mu biro vyabo dukorana.
musumwe sinzovyibagiye mu 2011 arambwira ngo nkura kuri podium genda undandaze ku muntu kuyundi ahakorera ahantu hose kurya abantu bamaze kubona uyu munsi marketing moderne si wowe ubasanga aho bari nibo bagusanga aho uri uyu munsi tugura ibintu taba dushaka kugura kubera abantu baje bakabitwigisha ati aya mavuta rero yisize kuri mbo wari ufise umubiri ukunda kuzana uduheri kandi atari navyo tere mukungene babitwigishije akakwenteresa ukumva umengo nubwo toyagurira wewe woyagurira biwawe ati kandi cha mu muryango umengo hari umuntu ahora kunda ati niba ukunze kwiyagaza ukagira utu demande ati aya mavuta yisize uretse gusaka kugira mwiza nta n'utudemanje zisubira kugira kandi atari navyo mugabo arakwigisha ntari ndaragusaba uruhusha afa kubona gusuhagaze muri amuteyage aba yamaze kuza amahoro cyane murakomeye n'ukuri ndakwiteka aya mavuta niho genda yaguze bariko badandaza ama produits kandi tuzi neza yuko afise akarimbi we bariko bashaka guca amafaranga ariko iyumvire Yesu tumufasha umuntu wese birivuga ngo bazokwizera bate batigeze babwiwe tuteza kubabwira timusohoke anantwa bwiza kuzana iminyago mugabo tugasubira hari hanze uyu munsi nagize kubabwira dufise amashengero uyu munsi aroba muri aquarium murayizi aquarium n'ahantu hasanzwe hari amafi yarobwe uyu munsi turoba aho twarovye genda urobe mu kiyaga ciwawe amafaracari menshi abazoza bashaka kuza ega Imana ibazanye ngakuza gufa canke ikindi mugabo priority ntibe ku ukura handi kukabukuya handi umenye kuzoriya nikiguzi kindi baza bafise nibindi batangwa gukompara haleluya Yesu tumujane mu isoko tumujana ahantu hose raba inzu kuyindi garuka mu byakozwe n'intumwa ku murongo wa 21 nasinzi naye mu bayuda no mu bagiriki yo kwihana mu nyonga z'Imana inaha yo kugira iki yo kwihana uyu munsi dushinga izindi ntahe uyu munsi dushinga intahe y'amakoti twambara ingendo twagize ivyo sivyo abantu bakeneye abantu bakeneye intahe zo kwihana abantu bakeneye kumva intahe zo kungene Yesu yahinduye ubuzima bw'iwawe ukungene yakunesheje intambara z'ivyawe uzugwana intege nke wahozemwo ivyo nivyo abantu bakeneye nayo ubumva ivyo oja kwirata bindi ewe abana b'umugwanizi barabiturusha ugira umugwiza tunga wa mbere akomeye ugira ngo numugororotse haleluya nashinzi nta nisha abantu bakeneye zo kwihana mu nyonga z'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo 22 none raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima ntazi bizombako shitseyo umviriza ataruko muhemuyera ansingira intahe mu gisagara cyose yuko ingoyi n'ivyago bintege wewe wokumva neza yuko aho ugiye kumererwa nawe ukajayo ngareka mu gikintu abanyarwanda bavuze ngo umuntu yo kwiruka ahunga ikimwirukako ngo umuntu yo kwiruka ahunga ikimwirukamo muzi cyatuma ishengero rya mbere rigira inkomezi icyatuma ishengero rya mbere rigaragaza ikanguro nuko Yesu yari hanze muri bo yari indani mu mitima yabo urukundo ntigwari hanze yabo urukundo gwari rubosha imitima yabo ntawe bashobora kubihungira kuryo na Petero yashatse kuvyihakana ntivyakunze Petero ashatse kwihakana avuga toya umve ningene avuga nkaho terima bari baramaze kunywana na Kristo ku buryo no kwihakana Yesu kwa Petero yamwihakana abantu bumva Yesu ishusho twitikangu umviriza ndakundira ijambo ariko simbabaye ubugingo bwanje nta hari ubwigiciro kinini kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu cyo gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ngira twarenga hari kuri 23 ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima twasomye 23 none raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima vuga ngo kuboha mu mutima urazi ateza kutuboha mu mitima
iyi minsi ibiri niryo senga shaka umuntu wese muri kibanza agira, mboha mu mutima, mboha mu mutima, mbohesha urukundo rwawe, mbohesha ubuntu bwawe, mbohesha imbabazi za, mboha mu mutima. Ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima. Mani majabo singiye kuko ndabishaka, mugabo ndaboshwe mu mutima ku buryo iyo nashaka kuja hari kiriko kirahantwara. Cyo gituma Yesu yabwiye Petero, ukiri muto wari kenyeza ukijana aho ugomba, ariko igihe kiraje kandi kirageze aho uwundi azo gukenyeza akakujana aho utagomba. Ikanguro atujana aho tutagomba. Nta shengero na rimwe ryabaye mu ikanguro riri muri zone de confort. Nta mukozi w'Imana yabonye Imana mu bihe by'umunezero, mu bihe by'iminsi mikuru. Imana itubonera kuri plage, Imana tuyibonera muri oncologie, muri semseka. Muriko muranyumva? Ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ndaboshwe mu mutima. Ico n'ikintu kigwa kindi mpora nigisha, kubohwa mu mutima. Iyo boshwe mu mutima, si wewe uvuga utegura canke ushiraho amasaha yo kuryama. Iyo boshwe mu mutima, umwami arakugenera amasaha yo kuryama. Iyo boshwe mu mutima, si wewe wigenera amafaranga uza gutanga mu gikorwa c'Imana, umwami muri wowe arakugenera uza gutanga mu gikorwa c'Imana. Iyo boshwe mu mutima, nta ngingo nimwe wowe bwawe wifatira. Nuri kuribaza kuzotwara, iyo boshwe mu mutima nutwara wowe ushaka, utwara uwo muhemu Imana ashaka gutwara. Kuko arazi ibiri imbere yawe, arazi bikurindiriye. Numva amen imeze muri kibanza. Abarivye muteza kubohwa mu mitima. Hapana kuririmba ariho umugwi nto vuga warandese ndahagarika no kumviza n'indirimbo zabo. Babaye interview kuri Bonesha ico gihe bashavuga ngo twebwe igituma ngo tumenyekana ngo turicara ngo tukavugana ngo indirimbo abafana bacu bakunda nizihe zimeze gute n'umudiho uyuhe, kuja tukora indirimbo bivanye n'ivyo abafana bacu bashaka. Abo n'abantu b'Imana. Nje tumizo ndirimbo zabo zimwe atanizo tunibuka. Hariko genda wiga amateka y'abanse ziya ndirimbo turimba muri kantike. Ni indirimbo zitagira ubuhinga, zitagiramwo ibitangaza, mugabo ni indirimbo ijambo rimwe gusa. Hayi. Bamwe bazi kompoje bari kubara babazwa. Hey. Indirimbo ya Sakaunt kate n'indirimbo y'igitangaza, ntawe nigeze mukunda urukundo nk'uru. Hari guba wibaza ngo barakunze umwami wa mugabo kagerana kavuga ati no, nawe ndamenye ko ntari bwigenda gukunda urukundo nk'uru. Niyo zoba ndikonda so kuwa rira ndagukunze nkiriho turimbisho gitero gusa ndagukunze kuyiriho naho nzopfi ngihumeka sinzo raku ushi ni zobandiko zokuwa naho nari
abandika amahistoire y'amakanguro yagiye arabavuga ko igitero cya nyuma c'indirimbo shwa kari igitero ca kane hava ngo maze nashika mu rugo rwa data rurimwo yamaze waduteguriye nzuna mimbere zawe ndire mbani naho narini bavuga ko igitero cashizweho caririmbwe n'abari ko bararaba ihamwa ry'uyu muntu yari karahamwa ariko azira umwami Yesu. Igitero ca kane yari yamaze gupfa, bari ko baramuturiza kuri stade, abantu bose bari ko bararaba. Agize gutya abona ijuru rirugurutse kumwe kwa Stefano, bari ko baramutera amabuye, maze ako kayatangura kuririmba aya majambo. N'amajambo uri kuravyumva ntiyavuze ko akunda Yesu kubera imigisha yamuhaye, ariko yavuze ko amukunda kubera ko araronse aho apruva nawe biciye mu mubabaro yuko nubwo wowe umubabaro ungana gute ntacoza kiruta umwami Yesu. Abari ko bararaba ukungene yari karababazwa ku gitero cya gatatu yari yamaze gupfa, baca bari mu gitero cya kane baracuza baragikompleta kuri no ndirimbo. Shaka cyuma turimba izi ndirimbo tukumva amavuta, tukumva ijuru riratwegereye, si kubera ikindi zarimbwe n'abantu. Apana abantu bari kwaromdera ivyo abafana bakunda, apana abantu baririmbira abantu, ariko abantu baririmba amakomptike no mwijuru abamarika basubira kwitiza bagashobora gukoresha bariko barahimbaza Imana. Ico nico kiba iyo turi mu gihe cy'ikango. Unamisa amaso yawe, ndashaka kumubwira Yesu kungena umukunda akanya gatoya. Shere brosti, nimba ari ahantu wibuka mwahuriye, hari kibanza utazopfa wibagiye mu buzima bw'iwawe, ibi nivyo biduha ingomezi zo kwatsa no kugaragaza ikanguro aho tubaye, n'urukundo rushorera imizi kuvyo twibuka yakoreye ubuzima bwacu, aho yadusanze, uko twari tumeze, ngene twari duteye ishishi, nk'uko ijambo ry'Imana yavuze mu gitabo cya Ezekiel. Ndashaka kuzamura ijwi rya mu mwanya mutoya, umushimire, umushimire, umushimire. Seregrodaria baba setetekesh, sorina na bose brida na mashende regress. Zorata tete krosti ya mashata radosha. Ndagusabe n'uyu mwanya nyene, n'uyu mwanya nyene, n'uyu mwanya nyene, n'uyu mwanya agiye kunyuragira hagati muri twebwe, n'uyu mwanya nyene wo kugira icyo akoreye ubuzima bw'iwawe, n'uyu mwanya nyene wo kukuzuza rwa rukundo isi ikeneye, rwa rukundo abanyabyaha bakeneye, rwa rukundo. N'uyu mwanya nyene na setu sifrateshi dala sovadesh. Ndashaka kumuganirize, muganirize atakintu na kimwe witwaritse, atakintu na kimwe uviriza uri kurashira imbere, ariko ububyuti ndagukene, numva ndagusha, ndumva saka kwibutswa, vyabihe vyanje nawe, nirengagije ivyo nkeneye ko wonkoresha, ariko ico we wonkorera tube nka Mariya, hakuba Marita n'abari busy, Marita n'abafise imyitwariko y'ibintu vyinshi, Marita ariko arondera amahishurirwa, Marita ariko arondera ubwenge bwo kwemeza abantu, ariko hariho Mariya akeneye gusa kuba ku birenge vya Yesu. Hariho Mariya yakuramo impemu mbi, hariho Mariya yagiriwe neza, atakindi akeneye atari kumva ico umwami Yesu avuga. Horeka uyu mwanya muri nyemereye, wumva woshika hasi dushike hasi, worambarara, kuko
Mariya yabikoze tuba ku birenge vyiwe. Ndabizi neza nakekeranya ko hari umuntu agiye kuganiriza, hari umuntu agiye kugisha bwiye, hari umuntu agiye kwibira akabanga, hari umuntu agiye gukiza muri kino kibanza, hari umuntu agiye kugirira neza. Sarabadesh bakubirenge vyiwe, bakubirenge vyiwe, bakubirenge vyiwe. Sharatova katetesh sorete bronde setetede. Utumubwire ndakubone, ndakubone, ndakubona ungenderere. Simvuge Yesu bambwiye, ariko mvuge Yesu niboneye. Yesu ndagukunda, ndagukunda atari ijambo ry'idini kukubwira ko ndagukunda. Uraremereye mu mutima wanje. Uruzuye umutima wanje. Ntaco no kuguza, ntaco no gukaba. Babarira aho hose nakurutishije ikindi kintu cyacu cyose. Umuhamagaro, ingabire, shengero, ibitandukanye, ivyo bibwirizwa kuza inyuma yawe. Urabaza Petero ngo Petero urankunda? Turi ngabwira ngo twishure ico kibazo, ko tugukunda kuruta ikindi kintu cyose. Tugukunda kuruta amaministeri yacu, tugukunda kuruta icagaciro cyose twaba dufise hejuru ubuzima bwacu. Ntaco twokugereranya. Twuzure, 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 twuzure. Birenga ivyo twari tumaze kumva, birenga ivyo twari tumaze kubwirwa. Ariko tuvuge nka Yobu, ivyo nari narumvishije ugutwi uyu munsi, ijisho ryanje navyiboneye. Nico dushaka, nico dushaka. Udukure mu rukundo rw'uruheyiheye, udukuremo urukundo rubona inyungu z'ivy'iwacu, ariko uje imbere y'ikintu cyose, uganze mu kintu cyose, ube hejuru y'ikintu cyose. Munyemere duhagurutse ku maguru yacu twese. Tarabashakatesi. Rasatatodosh. Nyemera tumutarikira ibiganza. Tuvume ngo hari abantu agomba yuzuze. Ndiko ndabona afise umukuza wuzuye amazi, akeneye kuha abantu banyotewe. Ninde muri kino kibanza umuntu akeneye guhabwa kuri ayo mazi, kunywera kuri uwo mukuza, wuzure urukundo rwiwe, wuzure ugaruke ku matanguriro yawe. Uzuza mwami Yesu, witegure kuzura. Uzuza mwami Yesu, uzuza mwami Yesu. Ntakiri turondera. Uzuza abana bawe, uzuza abana bawe, uzuza abana bawe,
banywere kuri wewe, bashira inyota yose. Rezo vrita kasova tatashida zarizo brundi sete kadosh. Bikino kibanza ubuzuze, buzure rwa rukundo rwawe, rwa rukundo rwawe rwa mbere, buzure rwa rukundo rwawe rwa mbere, birenze uko babisaba, uko bavyimvira, uko bavyibaza, birenze. bagutware mu mihinga itandukanye, bakujyane mu bibanza bitandukanye. Shatarabodos, usaba ukoze, usaba ukoze, usaba ukoze, usaba ukoze, usaba ukoze. Paul avuga ngo nakorera umwami wanjye nciye bugufi kandi ndira. Aravuga ngo mbihinda agashitsi. Shiza reto brova sete dishika tatos. Tugukoreye duciye bugufi. Ukeneye abagukorera baciye bugufi, barira kandi bahinda agashitsi, kuko uwo bakorera ari umwami ateye ubwoba ahambaye. Usaba ukoze, usaba ukoze, usaba ukoze. Saba agacenere gatoya. Ikanguro dukeneye ni wewe, ukangura imitima yacu. Ikanguro ni wewe dukeneye, udusubiza ku rufatiro rumwe rwatumye dusiga byose, tukurutisha byose, tukagukurikira. Paul yaranditse aravuga ngo guco nkora nibagira ibinyuma nkashingira ibiri imbere. Avuga ngo mbandanirize kugeza aho menya icyatumye ankunda, rwa rukundo rwatumye nyigura. Aravuga ati sinibwira ko maze kugifata, ari ico nkeneye kumenya. Rwa rukundo, ubwaguke bwago, amajepfo yago, inkikuro yago, rumwe rwatuma amfata. Yugo umuntu amaze kurumenya, nta kibuza akagenda agafata amahanga ku bwa Kristo. Bivuga ngo urukundo niwo mugozi uzana gutungana kose. Ubwo rutari ankre muri twebwe, rutari ibwira mu mitima yacu, hari ibyo tutabasha gukora. Abantu muri kino gihe bakeneye amateori. Wa mugore w'umusamariya ntiyagiye kubabwira, nta byinshi yarazi, arakavuga ati nimuze murabe uwambwiye ubuzima bwanje bwose, nimuze murabe uwambwiye amateka y'ubuzima bw'iwanje, nimuze murabe. Ntabwo bana amasoni yagize, uko niko ashaka ko tumuvuga. Urakoze mwamisi. Ariko birashoboka ko muri kino kibanza hari umuntu ataramuha ubugingo bwiwe. Ninde muntu ari hano hantu yifuza kumwakira, mubere umwami, mubere umukiza? Kuko ibyo byose ko turavuga n'ivyabo amazina yawe yamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Uri ngaho muri kino kibanza, nturihana ibyaha byawe, nturamuha ubugingo bwawe. Arakeneye umunsi kukubera umwami, akubere n'umukiza. Ninde ataramuha ubugingo bwe yifuza kumuha uyu mugoroba? Ubinyekesha ikiganza cyawe, utari ikiganza cyawe gushya. Uri muri kino kibanza baragutumiye, itangaza cya mbere ukeneye, kandi igitangaza giye kuba umushuzo bindi bitangaza bindi hejuru ubuzima bwawe, no kumwakira. Yene bitangaza. Imana iguhezagire, Imana iguhezagire. Ni bande bandi bifuza kumwakira? Ico kinico kiruta ibindi byose. Imana iguhezagire. Turashaka kuma amashi menshi kutayo. Ni bande bandi binyekeshwa kwawe,
ntibiteye isoni na gatoya. Imana iguhezegire mon frère. Imana iguhezegire, ntibuzopfa mwicujije igikorwa mugiye gukora. Hari umuriro nabonye uteye ubwoba, ngeze ku nkombe yawo numva isijwi ry'abari muri wo baniha banira, mpinda agashitsi ngeze aho ntabwo nifuza ko yoterwa abantu sahano heza na gatoya. Imana ye yahashiriyeho Satani, umuvugishwa w'ibinyoma hamwe na Antikristo n'abadayimoni. Imana yashiriyeho umwana w'umuntu umuriro, ikiyaga caka umuriro nta na gato. Ninde wundi ndumva hari usigaye uraza kumva amahoro. Numvise umunsi nkora icuce. Yesu aguhezagire, arashoboye kuguharira ibyaha byawe byose atana kimwe gisigaye. Birongo naho ibyaha byawe byo tukura tukutuku ndavyoza vyerede nka sheregi. Kandi Imana ikubabari ibita mu kiyaga cyo kwibagira. Nisura kwibuka ibyo wakoze muri kahise, n'abantu bonyene bibuka. Imana ihariye iribagira. Mwebwe mwaje ngaho imbere ndabasaba mutariki ibiganza byanyu mu bitariki byose. N'ikimenyetso cerekana ngo sino kwishoboza, ariko Umwami Yesu fata ukuboko unshoboze. Ndage kuvuga no majambo muyasubiremwo inyuma yanje, kandi muvuge n'ijwi renga cyane gose muti Mwami Yesu, cyane gose Mwami Yesu, ndagushimiye kuri uyu munsi numvise umuhamagaro wawe wo kukuzako. Ndagushimiye yuko ungiriye neza uyu munsi, ukama kano kanya ko kwegera intebe yawe. None Mwami Yesu, ndihanye ibyaha byanje byose, mbabarira ibyo nakoze byose. Amaraso y'umwana wawe anyoze antunganye, andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo, ucurihanagura mu gitabo cy'urupfu. Uyu munsi Mwami Yesu, nanjye ncika umwana wawe. Ndagushimiye kumbabariye, ndagushimiye kunyakiriye mu ruhongore rw'abana bawe. Ndaturishije akanwa kanje yuko kuva uyu munsi uri umwami w'ubugingo bwanje, kandi ndizeresheje umutima wanje ko wazutse mu bapfuye. Ndaguhaye icyubahiro kunyakiriye kandi kungiriye neza. Kahise kanje kararangiye, ibyo nakoze byose birarangiye. Ndakiriye ubugingo bushya bubonerwa muri Kristo Yesu, n'izina rya Yesu Kristo. Isengero amashi yanyu n'ibihumbi biswe umwami w'abami. Munyemerere tubasengera. Pastor murambike ibiganza n'abakozi Imana bari nyuma yawe, masheke ibiganza tubasengera ntimuze musubire inyuma. Dusenga Imana. Uhoraho Mwami Imana yacu, ishengero mutumeze ibiganza byanyu ino. Turagushimiye kubw'abana bawe uyu munsi ugiriye neza. Uhoraho Mana yaje kwizegwa. Iyi ni ingabire batazokwigira bicuza no munsi n'umwe. Buzuze amahoro n'umunezero vyawe, bagire neza, batunganye, bakize mu izina rya buryo ubushobozi mu Imana. Hindura amateka y'ubuzima bwabo kuva uyu munsi Mwami Imana. Satani atakaze mu izina rya Yesu Kristo icitwa ukuganza hejuru y'ubuzima bwabo. Kuva uyu munsi Mwami Imana yaje kwizegwa, babe abawe ibihe byose. Kandi Mwami Imana yaje kwizegwa, ubuzima bwabo bucike intahe mu izina rya buryo ubushobozi. Bagende n'abavuga ubutumwa bwiza, bavuge ibyo bakoreye ubuzima bwabo. Abari ngaha baje hano bagwaye indwara yose iri mu mubiri wabo ikire mu izina rya Yesu Kristo. Ubagire neza, uramvura ikiganza cyawe. Uhaze kwifuza ku muntu wese muri kino kibanza, ubagire neza
ubuzuze ibitwengatwenge, ubuzuze umunezero n'amahoro. Mana yanje kwizegwa, kuva uyu munsi ubuzima bwabo buhinduke ukundi gusha, bazibame igihe cyose baguhesha icubahiro muri byose uzobukoze. Mw'izina rya Yesu tugushima. Amashimwe ku mwami w'abami.